tuzogumana na naho kamera zizima nabikubariye before turagumana nanze usanga umara isegonda tuzogumana nta kibuza twizere ko atari uko ariko bro indirimbo ni nziza cyane ifite imyandikire imeze neza ito wayumviriye gute canke byarakubaye kuri ni true story kuri ya ndirimbo si true story ariko niba biba mu kibano biba bisanzwe bihari biba bisanzwe ari ibintu tubona ako no kumara amasegonda 3 da aya masegonda ni umvise yonyene ga Patrick amasegonda kugiziki yiriga hatangwa amatiye so ese usanze atanugwasha ku mufuko tuzogumana usanze ntokurihira igisuko tuzogumana usanze mari segonda nk'inkoko tuzogumana canke iyo saha nyene uzoca unyihakana mpinduye izina ryanje nkitwa Dede tuzogumana munda nkaza ndambara ibidede tuzogumana kugira ngo inoti y'abapede tuzogumana canke iyo saha nyene uzoca unyihakana nawe akavuga ati nukuri kavuga ati jewe kabisa je nagukunze naho gwatumye umwana itanga umwana we w'ikinege ku masegonda jewe naho uzonkura iginyo tuzogumana ariko abayiyebuye da ivyo bisanzwe bibayeho kuko nyene ugukunda byose aravyihanganira Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Eddie Pro Maniga. Maniga karibu. LP Stora. Ndakora mukije. Ndakora mukije cyane Patrick. Tuzogumana na. Naho kamera zizima nabikubariye before. Turagumana. Nanze usanga umara isegonda tuzogumana. Nta kibuza. Twizere ko atari uko ariko. Bro indirimbo ni nziza cyane ifite imyandikire imeze neza ito wayumviriye gute canke byarakubaye kuri ni true story kuri ya ndirimbo si true story ariko niba biba mu kibano biba bisanzwe bihari biba bisanzwe ari ibintu tubona ako no kumara amasegonda 3 da aya masegonda ni umvise yonyene ga Patrick amasegonda kugiziki yiriga hatangwa amatiye so kujya kw'inkoko imara amasegonda y'ingoko byagenze gute navuze iki subiriramo kwanza amasegonda uri kuyakura inkoko no ari amasegonda usanze mara umusegonda nk'inkoko tuzogumana inkoko mu kunoba inobagura gute uraza magiza amasegonda iri kiranabagura uraza magiza nanone haciyeho umusegonda no ivyo byo ni uri kura amagi 30 rero avuze usanze mara isegonda nk'inkoko mu kurya inobagura ku masegonda usanze njya cane tuzogumana ivyo bisigaye navyo wimenye ndakwiyama barabaharura ngo ni 2,000 kungene ziba amatiyesi cyuzumva bitahora ivyo ni biharuro byazanye nawe we sindi ubwo bushakashatsi wabukoze rero umvise ibyo bashaka kumva je nanje bise ibyo nashatse kuririmba no bigendo byarabaye mu kibano cyane ndavuga ko ni ibintu bisanzwe biba aho tuba duherereye gakunda umukunzi arigiye mwamwe aho kuri réseaux sociaux ku munsi n'umunsi mukabonana ukamubwira ati je ndi nakameze uko nuko usanze igiti yanjye idasakaye hari igihe duhura ntagasemeze fresh ariko inyuma yavyo hari ubundi buzima utazi mbayeho guca ni wasanga mu mufuko no kurira igisuko tuzogumana ukamubwize kuri n'ibintu tubayemo nawe akavuga ati nukuri kavuga ati jewe kabisa je nagukunze naho gwatumye umwana itanga umwana we w'ikinege ku masegonda jewe naho uzonkura iginyo tuzogumana ariko abayiyebuye da ivyo bisanzwe bibayeho kuko nyene ugukunda byose aravyihanganira ugukunda arabirengera mukagumana April muri rusange ameze gute mu mibereho cyangwa kungena asanzwe ameze ubona ubwo ko biragoye kwivuga uwo bikubwira neza no mbona mugabo jenzi ko mbanika n'abantu kibana kujya nene nawo bizi kujya tuganira na urabi ko benshi bariyumvira ati tayi tuzimeze nka kuriya kukazandika neza nka kuriya bisugure ko uri sebuja wabyo izo ntibazi bakubesha suko n'abapadiri barigisha ibyo kubaka ingo kandi rero nibo bavyigisha oya basigaye bazigira nawo wumvise ubizi je ntabyo nzi je wabonze abapadiri nzi ntango nzi bubatse nzi ko ariho haheza amezi 2 biraca kuri réseaux sociaux n'umubikira byarabaye byaraciye kuri réseaux sociaux uwo ni umwe mugabo cyo ntuce ufata uryo umwe wose bari bufataje abo twakuze tubona nawo nama mbona ubu ntango bubatse mugabo barigisha ivyingo bakigisha ingene abantu babana bakigisha ingene umugabo yubaka ko bimenya rero sima kwigisha ibiharuro tabisanzwe birashobora gushika igihe ubibona simaka ngo uwigisha urukundo abarubayemo neza ushobora kwigisha urukundo utabizi umugabo bisaba kuba araciye ko
ivyo niyo uriko urabivuga nakubwiye ufise ibyo wumvise nanje bifise ibyo navuze bro. So abenshi baribaza bakavuga ati Elpro why adafise management? Bo navuga yuko igituma nafise management maybe kwigihe nzobona bikwiye bamwe mugabo navuga ko igihe cyose nabaho ndiko nifasha ibintu byo wanje biranyorohera cane ego nivyo biragoye mugabo n'abazirimwo benshi ari gihe namabona attack nini cane bandushije. Uravuga ati abana ibikorwa byo wanje birasohoka nk'ivy'abandi nkagwana nibe ko icana ki supporting ciki diaspora c'est tout. Oya simaka man byose biva ngaha no ngaha kubikunda no kwitanga nakindi narugira twaririmbye aba diaspora ba James ama video angahe bro kuva kuri suku batujya ni video rahezi miss so kumwete narifise kiri again kicobuza ko no musi nabishikako yanakina harakaburu kigeze guturenga baravuga ngo mu ndirimbo remix ya ngo ya Rinoji kuvyaraswe gatoyi ngusanga bagira bagukuremwo vyarivyo sinze amakuru yakuye mugabo sinibaza ko biri aya ko baraje naririmbye nawe muri rya ndirimbo nje navyivugiye kubera ije nanditse nabi nje navyivugiye muzogumana ushobora gusanga ufasha ahantu hari ibintu nabikuru bitereka handi ije navyo oya karatrainingze gatoyi baravuga ngo urumva nyene ngo biravye mvumwa na mukayanza from Kayanza oya aho byari bigoye aho iyo mva musi je nari kupamwa abandi bari kupamwa Zavre baririmbye nabi baravuga oya ivyo uri kuyemwo none kubera iki je nimiri kubera iki abandi ni ba kubera iki je nicinyiza no wundi we niyovamo canke tukavamo twese nyene project akadukuramo twese bwari uburenganzira bwiwe so uravye igihe giheze kwacura abantu no munsi nka Elpro umunyeshuri ariko Elpro yahejije kaminuza umuririmvyi dufite bake bibona gute ndabona bavuga yuko ikintu ca mbere n'umwete ndanishimira kuba narashoboye kubikora nkapambana navyo urabizi ko muziko uragoye Patrick muziko uragoye kora video biragoye kora audio biragoye uri umunyeshure ukamenya ingene uyaranje ubwo buryo ukiyaranje ingene buboneka abantu bakakubona uririmba mugo ntibamenye ubundi buzima bari nyuma kuririmba kugira ivyo bintu byose bishike kubikore so ntibiba vyoroshe ca mbere nditera intege kandi nkana numva nyene ko niyemeye kabisa wakazoza yego ebana Elpro wakazoza wewe tuvyumva so song bayakiriye gute mu kibano aho ugenda uraca hose ubumva bakakubwira comments zimeze mbona kubwira ko ikintu ca mbere feedback ya mbere ndo nkano kwindirimba yanditse neza n'imiburi buri bice 70 kwandika neza nari sanzwe nandika neza ico ndakizi kamera kandi abonye mbona vuga yuko no mu kwandika ro kuri indirimbo baravuga ati ahora wandika no musi uratwemeje indirimbo nayo mbiri inciro 4 inciro 5 zikurikira n'agatushika karite ka video barahinduye video sinzi ndarabangeranije n'izindi ariko icondo coco nuko ivyo narishaka ko biba muri gya ndirimbo nashatse kuvuga mu director mwara mukorana ubwa mbere no munsi ukorana n'undi mushasha yitwa HG ya urabona ko ari ntambwe tuburi kuragiye mbo byose ndabona yuko igihambaye nuko igihe cose nkoze nteri ntambwe irutaho narindi so ndagerageza kwitanga kugira igikorwa cose nkoze haba mu nyandiko haba amadetail yose shobore gutera intambwe kandi ni vyiza ko mushobora kwihoma cyane so hamaze iminsi hari ibintu biko biravuga byinshi cyane bya hip hop cyane so bamwe bakavuga ati yarasubiye inyuma abandi ati yarateye imbere mbona bavuga yuko ingene sanzwe nkora Patrick urabizi hari indirimbo nama nkora ama club banga indirimbo zo muri club cyane cyane navuga ko zitanditse kandi zikundwa n'abana abantu basanzwe n'abadasanzwe donc ça veut dire shatse kuvuga yuko usanga n'abana bo mu giti barimwo ko indirimbo zo muri club bazivugije ari yari ntasohoka canke ntacagura ko ndabizi indirimbo ziba zimeze neza zitambitse zo mu bubare izo ndirimbo nafise igihe ndazikorera iyo hageze sama hageze imisi mikuru n'igihe mba nkeneye kwandika ngaruke kuri ca kindi kimwe co wa mwimerere wo kwandika bimwe by'iwanje nyene ugetereka nkora akaririmbo gasanzwe umuntu wese azakumviriza akamukora ku mutima akumva ahantu hari impano by'ukuri mwumva ko kijya kiri muri je ntegereza kugaragaza mugura abizi ko benshi n'igituma bayitera akagere cane hip hop urabizi ko bavuga ko ntiri commercial bavuga yuko ntiriha ntupfurose sho ntuvugize iki kandi c'est vrai kuririmba indirimbo badakubita muri boîte abantu bariko baratamba ko nta muntu yo bari karatamba amapiano cukenge bivuze ngo tuzogumana rero bikana indirimbo ikora ku mutima w'umuntu akamvira incuro nyinshi mugabo sindirimba za kuririmba muri boîte so ndagerageza rero nkagenda ndabivanga
iyo naririmbye zirya ndirimbo zo mu bare kenshi uzamva ngo hip hop wasubiye inyuma nucandika no kigiriki ugomba ashatse kubereka ko ku makote yose bakeneye kuryoherwa mu minsi mikuru abakeneye amapari n'abakeneye irya ndirimbo vy'ukuri wumva ko nanditse wumva ko ari jewe nyene yatushe wanje yo kwandika bose bumve ko ari kumena amabanga y'abakobwa mu ndirimbo zawe kenshi ukakunda kuvuga yuko bajya amaburete srekuni ya ruguru donc kurica hari abakobwa bidoga abongira ngo nuko nakunda kuronka umwanya wo kubibabwira turi kumwe kuri kwame sanga aro ndavyandika mu ndirimbo umwanya munini donc wowe rumuni gato mani berenye ni jimba ni poe ndiko nyandikira ni hangayika n'ibintu by'uwande rero kuvuga ko duhurira mu marigara umwanya munini ndabibabwire naho ndonka nci ndabishira mu ndirimbo seconda rimwe tugabiheze matiyese wejeje yose nshibwirako yeah so niki wobwira abakunzi bawe muri rusange ngo nabamenyesha nabonye warigarukiye kuri page ya Facebook cyane ikiraduga cyane watumye kuza kuri rezo sosiyo gukurikirana niko vyaba vya Elpro bone babwira yuko Elpro ni wawundi nyene kandi abafana bukuri mfise abafana benshi mfise ikintu ca mbere bankundira no kwandika abankurikirana cyane barabizi barazi n'utuntu tuduslam twa motivation nkunda gushira ku nuzenya kuri page zanje za Facebook tudu story tumara umunota umwe so barabizi ngene nandika nababwira ko ni jewe nyene uvuga nta mufana nigera nta hasi so bandanye bankurikirana ndi wa wundi sinzobaza hasi